turabakeje rero kuvyo mwashoboye kurangura vyiza naho uduhaze muri urwo rwego tutabuze. Ni naco gituma tubahamagarira mwebwe abacamanza kubandanya mwubaka urwego rw'ubutungane mukosora utwo tunenge mwavuze tutameze neza mu ntumbero yo kugarukana umwizero mu benegihugu. Icivugo mwitoreye kijanye n'uno mwaka dutanguye kiratomoye, igisigaye igendera no kucisunga mu mirimo yanyu ya misi yose kugira twese hamwe twumve uruhara rw'umwe mu mugambi w'imbona kazoza y'igihugu cacu mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Muri iyo mbona kazoza mwese murabizi yuko inkingi zibiri za mbere ari zisaba yuko igihugu coba ari igihugu koko camaze gufata intumbero iraba iyo nzira. Igihugu rero no kuvuga inzego zose z'igihugu. Mwashikirije kandi nibazo bijanye n'abashikiriza amanza b'incabwenge baza baragenda uko bukeye uko bwije. Shikiriza amanza nabo nyene nico kimwe, hamwe vyoba biruko vyoba bibabaje cyane kuko amahanga yocabona ko mu Burundi atandongozi ziriho ahubwo hari abacangero gusa. Igihugu kirihebegwa na beneco, igihugu baragihebera ikiruta ikindi, igihugu beneco basabwa kugisesera n'amaraso iyo bibaye ngombwa. None umuntu agiteye akagere kuko atarose impemba ashaka yogisesera amaraso gute? Umurundi w'umutima yogendera wa mugani wabasokuru uvuga ngo haguhaga woshaza intori ipfira ibanga. Igikorwa c'ubucamanza sakazi umuntu ahembegwa ingero kuko ico gikorwa ntikigira agaciro. Ni igikorwa c'iteka cyo guhagararira abarenganijwe, maze umucamanza yamize akabuye k'abagabo agatumbereza intahe agacishaho kuri yisunza amategeko, maze atunganiriza uwo wese amwituye ataravye igihagararo, uwarenganijwe akarenganurwa, uwashaka kwihagira ivy'abandi agahebuzwa. Iryo ni ryo banga kandi rikongera rikaba n'ibango ry'umucamanza w'ukuri, aho uwuburanye ikinyoma agitsindanwa.